Je ndazi umuntu yakunda kuririmba ko aririmba agaca yibuka umutante wiwe yapfuye hama agacarira. Hama twebwe turi hariya tukibaza uyu muntu urukundo rw'Imana ruramwuzuye ko rurasesekara. Kumbe nibikomere by'umutante we yapfuye. Ni kangahe dukunda kurira muga for the wrong reasons. Ndeka nababwira ibintu byinshi bikunda guturiza aha kuri podium atari urukundo rw'Imana. Hari ibyaha byacu urukura ririmba uributsa ko ejo wakoze igafe ukarizwa kubera culpabilité, apana kurizwa kubera wahishuriwe ubukuru bw'Imana, ukurira kubera amafuti ya kameremere k'umubiri, apana kubera ubukuru bw'Imana. So that's not true worship. Je nasanze most of the times igihe cyose kenshi tuba tuko turarira kuko umushaha wacu wamaze kurengegwa. Alors iyo umuntu vy'ukuri ari deep, imwe mu yiwe ikabiri strong, kenshi ntarira. Reka nabwiza ukuri, the more you grow, uko ugenda urakura, niho kujya k'umwana, ubwana bukiri muri umwaka no kusa no kurira, ntazi no kuvuga ati nkeneye amazi, avuga yarize, hakuvuga ati nkeneye amazi. Kubera ko tukiri mu bwana mu buryo kwizeye, duhora ibintu byose no kurira. Ibintu byose ni kurira, kandi kose no kurira, no gusenga urarira. Ukurarira, communique, ugucommunique iki ofete. Mwumvirize, si bibi kurira, si bibi gutamba, si bibi kuryama, si bibi gufukama. Wamaze ku experimenta byento turavuga vy'ukuri muri wewe. Shaka rero ukuri vyishaka vye. Nyamwe ushaka kuryama, nyamwe ushaka kugira iki? Muga réellement, dukeneye ko uwo muntu yaryamye hasi niyavyuka avuga ati nabonye Imana. Kandi ubuzima bwanje burahindutse. Uwo muntu yarize dukeneye yuko niyaheza kurira akihanaguza munsi avuga ati jewe nihanye. Hari ibintu nibi nahoramwo mugabo Imana yankijije byagize iki byaheze. Puve rero muri ivyo bintu byo gucreate show ukarira uri wa wundi ukihanagura muri wa wundi umva ko ari gucreate show ugafukama misi yose mugabo still uracari wa wundi. That's not worship.